ikaze cyane kuri Manake Burundi TV twongera tubasaba kugira ngo mukomeze kurikirana uko ibikorwa by'urugendo umwe wa directeur general arimwo ariko aragendera abanyamyuga bagiye batandukanye bo mu ntara zitandukanye z'igihugu. Turi mu ntara ya Cankuzo aho yagendeye umwe mu banyamyuga mvabwenge nawe ni Gilbert aho ariko arakora ibikorwa byo kwiteza imbere ari byo bijanye n'igitayeri cyangwa ibyo kudoda cyangwa couture. Ababyumva kuzingira muca muri tahura, reka tubahe ikaze kugira ngo ushobore kudusigurira ni gute muri ko murakora ivyo bikorwa. Ariko nongera ngirwa ko ndabasaba n'imbabazi, murumva ko mu buhinga bw'imihogo ntibigenda neza, siko nahora murabizi ngira no urugendo rwa nkozeko, ariko turizera neza ko ibikorwa muri ko murabikurikirana. Ikaze rero kugira ngo dukomeze dukurikirana buri kintu. Murakoze cyane, ni Twanijimbere Gilbert nkabasanzwe nserukira Manake muri ntara nziza ya Cankuzo. Nkabasanzwe kandi nkora umwuga w'ubutayeri, muri ibyo nkabifadikanya no kwiga kaminuza y'u Burundi. Nkabangeze mu mwaka wa kabiri baccalauréat iyo bita IASF mu mfunyapfunyo Institut d'administration et cartographie foncière. Ibyo kandi apa ndafise abakozi ngaha kuri atelier nyene nkaca ndabikorana no kwigisha gusohora abanyamyuga muri commune Kigamba, aho ndi angaje muri Soprade Caritas Ruyigi. Muri make nivyo bikorwa nkora aha. Ivyo bikorwa nkaba nabitanguye muri 2020 aho nari mpejeje ishure ry'Ikiganda imuramvya risanzwe riramura abatayeri niveau AD en couture. Rero nararavye nk'umujene ndavuga yuko ntegereza gukurikirana ivyo nakurikiranye ku ishuri nkabikomeza. Rero ni nk'uko rero nagiye niyungunganya buke buke, natanguye buke buke, hariho abaza banaduca intege, ariko je sinashoboye gucika intege. Aho mubona nsanzwe mfise imyaka 23, numva ko nkiri muto cyane, ariko naragerageje kwiyumvira nk'umuntu akuze, ndavuga uko biri kose ndashobora kuzoshika ahandi hantu. Rero murabona ibintu dusanzwe dukora, turakora amakosime, turakora impuzu z'abagore, ndetse ngaha turakora ibintu bitandukanye byose, kandi abatwituye turagerageza kubatunganiriza. Rero ibi mubona ni komande nashoboye guhabwa na korale y'abakatolika muri komine Gisagara ahantu bita mu Gasenyi. Rero barampaye komande nirondera ibitambara kimwe imetero 3 twashira kuzigura 50,000, tugaca tubashonera kandi costume ku 50,000 nyene. Urumva ko tushobora kuba twararonse agatubutse. Navuga ko ari umugisha cyane kubera ko tuca tugira ahandi hantu natwe. Rero turashimira Manake ko yashoboye gushika aha mu Cankuzo natwe tukabonerwaho. Manake Burundi turayishimira cyane, twashoboye no gushika kuri tere aha mu Cankuzo. Tuvuga kandi ko boshobora kugendera n'izindi ntara batarashikaye kugira ngo bashobore kubazamura. Niteka ryinshi cyane kuri jewe asanzwe ari muri Manake, kuko ndanezerewe kubona umwuha deje. Ubwa mbere twaravugana ariko akiri hanze muri Mozambique. Rero ko bashitse kuri tere ndanezerewe cyane. Navuga ko abari ngaha mwese mu mukomera amashyi. Umwuha deje aragahora araza mu ntara yacu nziza ya Cankuzo. Murakoze. Turabona ni atelier yifashe aho mudoda impuzu zigiye zitandukanye, kandi mwavuze ko ni kimwe mu mpano zisanzwe zibagize. Mbega ko bavuga yuko umunwa wose ni ikivugo cyane n'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu Burundi agira ati umunwa wose uronka icyo ufungura n'umufuko nawe uronka ifaranga, kandi n'abajene ko nabo bashobora kuronka ubuzi. Mbega muri atelier yanyu mwoba muhakazi abantu bangana gute? Mbega kuri Manake Burundi hoho ni igiki mushikiriza swati mugaya cyangwa mushima? Muri make nkuko nabivuze natanguye buke buke, ariko kugeza iyi saha nsanzwe mfise abakozi bashika kuri 4. Murumva ko ntaho turagira, ariko twifuza ko tuzokura buke buke, kuko ngo nta utangura kubumba ngo abumbe intanga. Rero tuko turagerageza umufise 4, ariko nifuza yuko ejo nshobora kuba mfise n'abarenga 20.
ego hamwe manake dufata mu mugongo igashobora kudushikira ku migambi yatwemereye, imigambi yo kutuzamura twebwe abanyamyuga, turashobora kuzoshika ku cyo twifuza, tugashobora kugira uruganda rukomeye cyane aha mu Cankuzo n'abashobora kutwitura tugashobora kubatunganiza nk'uko bikwiye. Nkavuga nk'intambamyi jewe mfise ngaha ni yuko ntarashobora gutunganiriza neza abanyitura, kuko abanyizera ni benshi, ariko kubera ko ku mpamvu z'uburyo sindashobora kubatunganiriza bose. Rero nibaza ko muri kimwe manake yoba ije gukemura nico kirimwo, kugira ngo ishobore kuturosha uburyo, kugira ngo dushobore kuronka n'abakozi kandi badukorera kugira ngo dushobore gutunganyiriza bene gihugu. Ego murakoze. Nkuko mubibona ni urugendo rubandanya mu ntara ya Cankuzo, aho twagendeye Umwubaha Gilbert asanzwe ari directeur provincial wa MANAC hano mu ntara ya Cankuzo. Twebwe rero tukagira tuti ugwaruka rwose rufise ibikorwa rukora, ruri ku kivi, ruticaye, rutareza amaboko, rutari binebwe, abo nibo twebwe dukorana nabo. Bamwe birirwa ku marigara, bamwe ataco baha amaboko, bakomeye, bafise ubwenge, baraciye ku ishure, baragize gute, abo twebwe ntidukorana nabo. N'ubu ndabivuge ndabisubire, ugwaruka rutazegera abantu nk'uyu, mwavyumvise ko yiga muri kaminuza, mugabo nguyu yirirwa n'umukasi, yirirwa yicaye ku zuba, yicaye ku mashini. Nico gituma baba jene rwagwaruka rukunda guheza amashure ngo ntirushobora kuja kwigisha mu cendajuru, ngo ntihagira amatara, nuko ngo ntibashobora kuja hajya ngo bige kuba abamekanisiye baje munsi y'imodoka ngo barize ngo bize za kaminuza. Ivyo bintu sinzasubira kuvyumva hano mu Cankuzo. Wewe Gilbert uhere kunzu umutumba ku mutumba, ushinga amakomite mu ntara, mw'ikomine, mw'izone, gushika ku mutumba, ubwira ugwaruka rwose yuko bo kwijukira ibintu vy'imyuga mvabwenge, bakaza mukagira intonde kujya twabivuganye, hanyuma muhiriwe muhishije. Muri raporo nashikirije nyakubahwa umushikiranganje yavuze ati genda urabe directeur general wa artisanat, nawe twaravuganye neza yuko abanyamyuga bose haca hakogwa intonde kugira ngo tumenye abo tuzoha inyigisho, kugira ngo hace hamenyekana n'abakeneye ivyo bikoresho canke ubwo buhinga, kugira ngo mushobore guha akazi ugwaruka rwinshi. Murabona muri politiki ya leta mvyeyi, leta nkozi, mwarabonye neza yuko nyene nishoboye umukuru w'igihugu adushigikiye kandi yama duhanura yuko dutegerezwa kuja ku kivi tugakora. Rero ubwo gwaruka rwose jewe niko kabona gutera nk'indongozi, kugira ngo utange akarorero keza nk'uko usanzwe urakarorero. Twebwe tuzogushigikira kandi ntituzogushigikiza amajambo, tuzogushigikiza ibikorwa, kuko murabona nk'ibintu mushona ni vyiza cane. Mbere nkaca nsaba abamenyesha makuru ba MANAC Burundi TV ko bamamaza ibintu vyanyu, kujya twaraye turonkeye isoko abanyakayanza, kujya twaraye turonkeye isoko abanyakirundo. Saba gusa murabe utwara forum de femme ngaha abafashe kwegeranya abakenyezi bose bajisha uduseke, bajisha inkoko. Amasoko mwisi yose aruzuye, amasoko ntari mu Burundi gusa, twarabibabwiye. Aha hirya mu Rwanda abantu bahakorera ico bituduseke, bafise amateriye mu Bubirigi, bafise amateriye muri za Canada, bafise amateriye hehe. Agaseke kabubakiye ama etage, bagendera mu mamodoka meza kubera agaseke konyene, atakindi kintu bajisha. Mugabo ngaho ugasanga hari umuntu azi kujisha ibiseke vyiza yabuze isoko. Ivyo bintu bihagarare, abanyamyuga bose mubegeranye, mubabwire yuko MANAC ije ku bwabo kugira ngo tubashigikire. Murakoze.